Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV n'umwanya w'ayandi makuru twabateguriye. Muri video yacu twatanguje uyu munsi wa gatandatu tariki ya 11 Rusama 2024 twababwiye ko hari iyindi turiko turabategurira ku muntu yari yateguje ko mu gisagara ca Bujumbura haza guterwa ibisaso. Nibyo rero tubazaniye. Gusa imbere yuko tubitangura reka tubaramutse kandi tubahe ikaze aho muherereye hose, tubandanya gukomeza no kwihanganisha baburiye ababo muri ivyo bitero vyabaye ku munsi w'ejo kwitariki ya 10 Rusama 2024. Abakomeretse namwe turifurije gutora mitende. Turagezaho rero inkuru zigezweho zivugwa irya nino mu bisata bigiye bitandukanye mu ca politike, mu c'umutekano, mu c'ubutungane, mu c'intwaro, mu bivugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, inkuru zidasanzwe biba byatangajwe n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tubagezaho irya nino tuba twanabatoje dufashijwe n'amasoko yacu. Ku munsi w'ejo rero niho haraye humvikanye ibisasu vyatewe mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo ntitubisubirako, ariko kandi muri uyu mwanya tubazaniye inkuru yavuzwe cane, ariko kandi twibanda no kumatoza twabakoreye. Igisasu caturitse mw'ijoro kw'isaha 1:30, ariko kandi ku munsi w'ejo kw'isaha 8:24 z'umurango niho umuntu umwe ku rubuga rwa Twitter yagabishije abarundi. Yitwa Rutare kuri Twitter. Yanditse ubutumwa bwiwe kuri Twitter agira ati: "Mes chers amis à Bujumbura, iyi weekend muyitondere. Uwo bishobora yitahire kare kandi naho yotaha agumize ugutwi kuguruye. Murazi ko benshi bakurwa muhira iwabo, ibihuha biriko biravugwa nivyo muri bene vyo na kare ababipfa n'ababisangiye, ariko abaca bahitanwa barazwi." Uwo Rutare niyo tweet yoba yarashize kuri konti yewe Twitter ku munsi w'ejo kw'isaha 8:24. Tuyibasubiriramo ngo mes chers amis à Bujumbura, iyi weekend muyitondere. Uwo bishobora yitahire kare kandi naho yotaha agumize ugutwi kuguruye. Murazi ko benshi bakurwa muhira iwabo, ibihuha biriko biravugwa nivyo muri bene vyo na kare ababipfa n'ababisangiye, ariko abaca bahitanwa barazwi. Hari umwe rero yaje amwishura, n'ubundi turagira ngo tubagezeho ivyo yagiye atangaza. Na nyuma rero yuko ibisasu bituritse mu gisagara ca Bujumbura, uwo Rutare yatangaje ivyo imbere yuko biterwa, nawe yagize ico ashikiriza. Hari uwamwishuye agira ati: "None bwana Rutare, umenya ibibera mu Burundi kurusha bene bwo, aho sinzi ibitero vy'amagrenade mwoba mwateguye muzokora weekend. Ubona yuko murakajwe na vyinshi. Imbonera kure vy'urumugara." Rutare rero akaba yarishuye uwo muntu agira ati: "No bwacu wagitowe." Nundi rero yaje amwishura agira ati: "Uti rero ntagire usohoka, mwateguye ikintu. Sawa natwe tuguhangishije ijisho, nihagira ikiba tuzoca tumenya ko wari ubizi. Reka iyi tweet tuyibike, ariko rero mukindamugaramye inkone ni yayindi nyene kaze ntigwitaha." Niko rero uwo yoba yamwishuye. Reka tugere no mu bindi uwo Rutare yoba yanditse yanatangaje inyuma yuko ivyo bisasu bituritse mu gisagara ca Bujumbura. Uwo Rutare kw'isaha 12 ubwo ni saa 12:28 kuri Twitter yiwe n'ubundi yanditse agira ati: "Mbega Red Tabara iracariho canke yabaye integrated mu mbonerakure?" Akaba yataginze Red Tabara. Si iyo tweet yiwe tubona yundi muntu yoba yaje yishura agira ati: "Uyu muntu ndazi ko mwese mu muforowinga. Iyi publication yayikoze ava ko ibara rigwa. Raba abantu nk'aba ingene baba ari bivume. Hari igihe mushobora no kuba munazinanye yaho kwiriza, ahubwo twari dukwiye guharira ivomo bino bivume." Akaba yashizeho rero ifoto yerekana ivyo Rutare yari yanditse kw'isaha 8:24. Ateguza ko muri iyi weekend hari ibara rigiye kugwa.
Kw'isaha 2:11 n'ubundi mwijoro ico gihe noneho niho hariko harumvikana n'urusaku rw'amasase mu gisagara ca Bujumbura, abantu bariko babwirwa n'igipolisi ko bakwiye kuva mu gisagara. Rutare yagarutse kuri Twitter n'ubundi yandika agira ati abo bantu batera amagrenade mu kabare muri parikingi ahurira aha abantu benshi n'abicanyi, abo bameze nka ba Nkurunziza batega amamine mu gisagara, bameze nka ba bandi batera amabisi mu gisagara bahagaze ku misozi iri hejuru ya Bujumbura, abo bose uwo bamenya yosanga bize hamwe. Uwo Rutare yahejeje kwandika ivyo, hari uyundi n'ubundi yaje amwishura kuvyo yarahejeje kwandika, n'ubundi ashiraho iyo foto canke isanamu n'ubundi igaragaza ivyanditse imbere yuko ibisasu biturika mu gisagara ca Bujumbura. Akaba yarishuye agira ati abo uriko urakondana icemeza nuko muzinanye kuko memere porogaramu zabo ubuzizi, rero reka guhuma amaso abantu, irirenze umunwa riba rirenze mpinga. Ibi niwe wavyanditse hari isaha 8 z'umurango uyu munsi, uraca uraraba ko utari co kimwe nabo uriko urakondana kuko mukora le même bêtise. Niko rero boba beshuye. Hari n'ubundi yagize ati bagucungire hafi, urabona yuko wari waburiye ngo batahe kare, ni kukuraba neza yuko utoba wari mu baziteye kuko wavyidoze naho waciye uyikurako screenshot yari yakozwe. Courage gose muzosanga mwikoze mu nkovu. Niko rero umwe yoba yatangaje. Ibyo rero twari twabateguriye ku ngingo yacu ya mbere. Kuri ivyo rero vyatangajwe imbere yuko igitero c'amagrenade kiba, ariko n'ubundi uwo Rutare mu masaha 2 ahejeje kwandika hagira ati ntibigusaba kuba uvugishwa n'Imana ngo ubone ibishobora kuba mu Burundi, ntibigusaba kuba ukora mu iperereza, ntibene gusaba kuba uzinanye canke ukorana n'abanyakibi ngo ubone ko ikibi gishobora kubaho umwanya uwo ari wo wose, bigusaba kuba ukurikirana amakuru y'ibiba ukayahuza. Nimba mu Kamenge haratewe santrale za Regideso zigaterwa, za Kanyosha abanyagihugu bakaba bacurwa kare n'imbonera kure, babwirwa ko ari ku nyungu z'umutekano, bo mu iperereza birigwa barafata abantu ku mirongo ya bisi ngo nuko bidogera leta. Ivyo ntibikwiye ngo kugire amakenga. Niko rero Rutare n'ubundi yaje abwira n'abandi bantu bagiye batandukanye, n'ubundi bari bariko baragira ico bishuye kuri post yashize kuri konti yiwe ya Twitter. Ni gutyo rero vyifashe. Numviriza ko rero n'ibintu vyari vyateguwe, ndetse hari bamwe bari bafise amakuru y'ibiza kuba mu gisagara ca Bujumbura hagati, aho mw'ijoro rero haturitse amagrenade akaba yahitanye abantu. Kugeza na n'uyu mwanya rero leta ikaba atatangazo yari yatanga riri officiel rivuga uko ibintu vyari vyifashe, ariko rero ibimenyesha amakuru bimwe vyatangaje ko hari abapfuye, ndetse hari na audio twanabagejeje ko muri video yacu twabashira ku mugoroba, yavuga ko hari abantu irimwo umuntu atangaza ko hari abantu 12 bari bahejeje gucikana. Hari n'ibimenyesha amakuru rero vyavyutse mu gitondo bitangaza ko abashika kuri 14 bari bahejeje kwitaba Imana bivanye nayo magrenade yatewe mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo vyabereye neza kuko vyabaye hafi igihe c'isaha 1:30. Ayo magrenade yoba yatewe mu giciro c'amabisi aja mu buraruko bw'igisagara, hagagarara bisi za Gasenyi. Igipolisi rero camaje ko bashika ico gihe bakomeretse bariko bararungikwa kwa muganga, mu gihe tigiri cabo bahitanywe n'ico gitero kuri uyu mwanya kitari cemezwa neza. Numviza rero ko ari gutyo vyifashe. Twari turiko turabanyuriramo rero n'ubundi bimwe dusanzwe dukora, tubabwira ko ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye, naho tuhanyura kugira ngo mumenye ibiriko biravugwa. Kuri iyo nkuru nyene, ikinyamakuru Radio Haguruka n'ubundi akenshi gitangaza inkuru zigiye zitandukanye ku mutekano na politiki hamwe n'ubutungane vy'u Burundi, cane cane ko binagaragara ko kitavuga rimwe na leta y'u Burundi, naco canditse mu kanya gaheze ariko gihuza na Varisito Ndayishimiye ivyo yatangaje. Cagize bati hari abanyagihugu bashobora kuba baraye bitavye Imana
abandi barakomereka bikomeye bivuye ku gitero ca grenade caraye gitewe n'abantu bataramenyekana ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Nk'uko rero bivugwa n'umunyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura avuga ko ivyo bisasu ntezwantoke vyaturikiye mu bibanza bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura. Muri iri joro ryo ku munsi wa gatanu ahavurwa cane akaba ari hahoze hari isoko nkuru ya Bujumbura hasanzwe hari ibituro vy'amabisi. Nyuma rero yaho ivyo bisasu ntezwantoke biturikiye muri iryo joro nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyatevye kugira ico ashikiriza. Abishishije ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter yagize ati turahojeje vy'imvamutima bakomerekeye mu gitero c'iterabwoba gihejeje kubera hahoze hari isoko nkuru ya Bujumbura. Bene Burundi nimugumye umutima, iterabwoba ntiryigeze ritsinda amahoro, bitebe bitebuke ababikora bazofatwa bakubitwe intahe mu gahanga. Imana niyo nkuru. Radio Haguruka ritangaza ko bamwe n'abandi bati nta muntu n'umwe atobabazwa canke ngo yifuze guhoza bahuye n'ivyago nk'ivyo. Bati ariko biranababaje kubona umukuru w'igihugu ahaza umurwi w'abarundi ariko akagira n'uwundi murwi bisa naho umengo n'uri mu bo arongoye. Baba bakavuga bati ni gute ngo umukuru w'igihugu ahoza bakomeretse ariko abana b'igihugu yirirwa arashobora kurisongoye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bapfa nk'indagara, ata munsi n'umwe baramubona hari ubutumwa bwo guhuza imiryango y'abo basirikare badasiba gupfa canke ngo bahabwe iteka ry'igihugu. Uko biri kose nta mwana n'ikinono nimba aho umukuru w'igihugu ababazwa n'igishikiye abarundi bakomeretse ngo bagomba no kubabazwa n'abasirikare birirwa baricirwa mu ntambara ataco iriko iramarira igihugu ngo cane cane kuremesha imiryango yabo. Nayo mu gihe rero yaraye yemereye abarundi ko baraye bakoze iryo bara bazofatwa vuba bagakubitwa intaye mu gahanga. Hari abariko rero baravuga bati mbega iyo habereye ibitero avuga ko ababikora bazofatwa bagashengezwa ko atarigira ngo ishira habo nabo babikora ngo baheze bashengezwe. Ku bwabo ivyo bakunze kubona n'inzirakarengane zamazirwa mu mporero, nayo ababikoze birarangira ngaho kandi bagakingirwa n'ubutegetsi bwiwe. Bakabandanya bavuga ko ivyo navyo nyene ataho bitandukaniye n'igikenye n'agahotoro abanyagihugu rero baba bagiriza intwaro yiwe. Niko rero co kinyamakuru ca Radio Haguruka naco gihejeje gutangaza. Reka rero tubagezeho n'ibindi n'ubundi vyatangajwe n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko mu Cibitoke hari ubunguruza abantu kw'ikinga yishwe i Buganda. Numwe mu bunguruza abantu rero kw'ikinga aca amafaranga yarushwe kuri uyu wa kabiri hafi isaha 2 z'agatondo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke muri aruko bishira urengero bw'u Burundi. Abishe rero baciye bamwiba amafaranga ibihumbi 200 yari afise. Ababanyi n'umuryango rero bakabasaba ko bakoze ubwo bwicanyi bahagarikwa bagashengezwa imbere y'ubutungane. Umwe mu wikekwa yarahagaritswe n'imbonerakure yaremeye ko ari mu bishe umuntu nawe aca aricwa n'abanyagihugu bamukubitiye kumwica. Mu ntwaro rero bavuga ko igipolisi kikirondera abandi binyegeje. Ikiziga rero c'uwo aca amafaranga yunguruje abantu kw'ikinga catowe n'abarimyi mu gitondo c'uyu wa kabiri. Biboneka ko yoba yanigiwe kw'ibarabara rya gatanu ku mutumba Kaburantwa komine Buganda intara ya Cibitoke. Abarimyi rero baciye banyaruka gutabaza intwaro n'inzego z'umutekano. Umukuru w'uwo mutumba remeza ayo makuru akamenyesha ko uwo yishwe yunguruza ibidandazwa kw'ikinga. Fidele Ntikarahera yongera ko uwo yicishijwe imbugita yakoreshejwe mu kumuca umutwe inyuma yo guhura n'abantu babiri mw'ibarabara. Abakoze ubwo bwicanyi baciye bamwiba amafaranga ibihumbi 200 y'abarundi. Nyuma yo kumwica baca barahunga. Kubw'amakuru ava muri iyo komine umwe muri abo bicanyi ramenywe n'imbonerakure bari bo banywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD. Imbonerakure rero zamufashe remejwe n'inkoni. Uwo mugabo rero yahavuye yemera ivyo yakoze agatomora ko bari babiri mu gihe bakora ubwo bubisha banagabura ivyo bihumbi 200 basahuye uwishwe. Abanyagihugu rero baciye bakubita banatera amabuye umuntu gushika arapfa. Babibonye rero bemeza ko imbere y'uko ubwo bwicanyi iyo nkozi y'ikibi yishwe yari yabonetse iri kumwe n'abandi bantu bari kumwe n'unguruza abantu kw'ipikipiki
umwanya muto imbere yo gukora ubwo bwicanyi. Ku ruhande rwayo Nyamiramabi yemeza ko ibandanya amatohoza hagati aho mu muryango abavyeyi b'uwishwe basaba igipolisi kunyarutsa amatohoza kugira ngo bakore iryo bara abakoze iryo bara bashirwe imbere y'ubutungane maze bahanwe hakurikije amategeko. Intwaro muri komine rero nayo igahamagarira abanyagihugu kudasubira kwihanira nk'uko rero bahejeje iyo nkuru yabo kuri ico kinyamakuru. Banywanyi ba Hejuru TV yimbonesha kure yabagezaho amakuru tuba twatohoje neza, ndabasaba kugira ngo nimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho kuri uyu munsi. Turi ku wa gatandatu tariki ya 11 Rusama 2024, nimuze gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye tuza kubagezaho. N'ubundi ayavuga mu gisata c'umutekano, politike y'intwaro n'ibindi byinshi biba bigezweho turabategurira bikabageraho bimeze neza kandi bitomboye nk'uko twama tubikora iminsi yose. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Imana ibahezagire.